ndabaramutse mwebwe mwese muriko murumviriza radio Black FM bikaba ari umwanya w'amakuru mu Kirundi naye akaba agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira ngo ni inkebuzo ku Barundi kugira ngo bakore cyane bareke kuzera inzeni nyuma y'aho leta zunze ubumwe za Amerika zihagaritse imfashanyo ku Burundi ngo hari inyifato umuntu ashobora gukoresha imbere y'ibikoko kugira ntihagire icyo bimugira muraza kubyumva muri ano makuru avuga ko hakwiye inyigisho z'ingene bobana n'ibikoko batabihohoteye saya gusa rero turaza kubabwira n'ayavuga mu makungu mu gihugu c'Ubugiriki aho havugwa nyamugigi bimaze imisi 3 ibimaze kononekera mukaba muza kubyumva mw'idonido ry'ano makuru Obe Arubak Hazero ni wali karatuma amajo bashikira na Viviane Manirambona nijengira ndayabashikirize hamwe na Patrick Rakoze ayahagarikiye twese hamwe turabahaye ikaze ngo kuba leta zunze ubumwe za Amerika zigiye guhagarika imfashanyo zimwe za Burundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Albert Shingiro umushikiranganje mu byajeje harimo imigenderanire n'ayandi makungu yishuye ko ari inkebuzo ku Barundi kugira ngo bakore cyane bareke kuzera inze hari kwigenekerezo rya 3 Ruhuhuma umwaka wa 2025 mu nama yo kurabira hamwe ibyaranguwe mu gice cya kabiri cy'umwaka turangije iyo ni inkuru dukesha Nobel na hayo. Muri ico kiganiro uwo mushikiranganje yerekanye ibikorwa bari biyemeje kurangura ko babishiseko ku rugero rushika ku bice birenga 90% akaba mbere yaboneyeho no gukeza abo bakorana muri ubwo bushikiranganje kukijanye n'ivyo bagiye gukora uyu mwaka nawo yerekanye ingingo 9 z'ivyo bagiye kurangura hakaba harimo ingingo ivuga ko bagiye kubandanya bafasha ugwaruka rurondera akazi mu bindi bihugu ariko bakazoza bagenda bakingiye biciye mu masezerano bazoza baba bagiraniye n'ivyo bihugu bikeneye abakozi ubw'icenda ariko bwa nyuma tuzobandanya kuronderera ugwaruka rwacu ibihugu goja kwisumamwo ariko bakagenda bakingiwe biciye mu masezerano n'ibihugu bikeneye abakozi nk'akarorero gushika uno munsi abarundi bamaze kuja kwisumamwo muri Arabie Saoudite bararenga gato 10,000 mu kiringo c'umwaka umwe n'igice gusa dushizemwo n'abagi imbere yuko amasezerano aja mu ngiro dushika ku Barundi bashika 17,000 tukaba twarinjije muri amahera y'amarundi ashika hafi miliyari 10 hamwe n'amahera kava amahanga amadolari miliyoni 10 kubera ico gikorwa mu bibazo byabajijwe uwo mushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu no gufashanya bijanye nuko Uburundi bwoba bwarakiriye ihagarikwa ry'imfashanyo ku bintu bimwe Uburundi bwahora bufashishwa na leta zunze ubumwe za Amerika aho umushikiranganje mu vyajejwe harimo imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro yishuye ko ari inkebuzo k'abarundi bokora bakareka kuzera inze bakimenya bagakora cyane imfashanyo ya leta zunze ubumwe za Amerika uko yavuze ko igiye kuzirahagarika imfashanyo mu bihugu bimwe ku ntwari ya Donald Trump cyo mwumenya nuko abarundi turagira amataxe muri leta zunze ubumwe za Amerika bahagaritse cyangwa bakagabanya kuduha amahera ibibuzo kugira ngo dukore twese dufise ingufu tugize umwimbu dushobore kwimenya tutazeye inze turashima abadusahiriza ni byiza mugayo ku burenganzira bwabo ati tugiye kugabanya niduheza natwe tuvuge tuti nimugabanye uburenganzira bwabo novuga yuko baba dukebuye natwe kugira tugize umwimbu mu kwibuka ko igihugu ca Amerika cahora gitanga umugabane munini w'amafaranga afasha ibihugu bikiri mu nzira z'amajambere na cane mu gisata c'ubuvuzi ikindi ni kanga intererano mwishira hamwe rijejwe amagara y'abantu OMS ico gihugu kikaba cariha amahera menshi cyane ariko muri kino gihe nayo nyene kikaba carayahagaritse reka nshimire Nobel na hayo kiyo nkuru yadutohoreje nayo ngo abadandaza b'amayinite bishira hamwe ryo gutumatumanako Onamobe basaba iryo shira hamwe ko ryo tunganya neza umuhora wayo nyuma yaho hagomba kwirindwi yose umurindi wa internet udakora neza bamwe mu baganiriye na Black FM kuri no wa 4 Ruhuhuma umwaka wa 2025 bavuga ko kuba uwo muhora udakora neza bishobora gutuma udahurumbirwa tega yompi bamwe mu baganiriye na Black FM sanze ndiko ndabiraba twononeye cyane kuko nk'abantu bashaka amayinite ya Onamobe ntibashoboye kuyaronka canke amamega ntibayaronka natwe wumva ca duhomba kuko amayinite ntabagisohotse nk'uko vyahora turasaba ko barutunganiriza
mu kugira nyamba ari ivyuma vyapfuye bakabikora kugira ngo amarezo abandanye akora neza, abantu uze nabo baronke ivyo bifuza, abakiriya nabo tubatunganiriza. Je nkudanza amayinite akazi byanyononeye kuko basanzwe bagura amayinite yawe na mobe ni bake cyane, ari hasi cyane. Umva rero kumbure ngira ngo abakiriya ntibarayijukira ko jesho usanga ndashaka no kumara isomeni atamukiriya wawe na mobe ashoreye amayinite. Umva rero nka jewe tubeza ngo ntashobora ko byanyononeye, ariko mugabo iyo nabo nyene bari hari imirongo myinshi yawe na mobe akagura amayinite cyane nkuko imitere bayagura canke za herekoneterewe cyo ndugeza umwimbo. Arumva rero kubera mbona atabashi bacafata yuko abakiriya benshi cyane baca bagura muri limite cyane, rero bodandaza amakarite simu yawe na mode menshi abantu bakahurumbira. Urumva mu gihe atabantu benshi batunze umurongo wawe na mode, bumvikana yuko n'abagura amayinite yawe na mode bashaba bake. Mu gisata c'ibidukikije naho ngo mu ntumbero yo gukingira amashamba n'ibinyabuzima harakwiye inyigisho ku banyagihugu zingene bashobora kubana n'ibikoko batabihohoteye, kuko ngo hari inyifato umuntu ashobora kugira imbere y'igikoko ntihagire ico kimugira. Ivyo bivugwa na David Nindemesha asanzwe akorera mu gisata c'ibidukikije muri kaminuza y'u Burundi. Tumutega amatwi rero kuri mikro ya mugenzanje Eric Nkurunziza. Ubwa mbere gutahura uko ibintu byifashe, hari amashamba cimeza akeneye gukingirwa, ariko kandi ko hari n'igwirirana ry'abantu. Ivyo navyo bizoca bifasha kugira ngo bamenye uburyo boshobora gukoresha kugira ngo ayo mashamba cimeza n'abantu bashobore kubana atakiriko kirononera ikindi. Aho novuga nk'amashamba cimeza murazi ko usanga hariyo ibikoko bitandukanye, aho rero abasigaye huko haba inyigisho zo kwigisha abene gihugu bashobora kubana nayo mashamba, eka mbere n'ibikoko bihari. Notanga akarorero nko ku bikoko cyane cyane bikunze kwibonekeza bitoroka nk'amashamba mu Burundi bisanzwe bihari, sinzi ko novuga ngo ni inguge zitangwa chimpanze, usanga kenshi zitoroka amashamba cyangwa ugasanga bamwe bagenda kuzitera amashamba. Ariko kandi gerageje kuyihweza cyangwa kurikirana mu nyifato z'ibikoko n'abantu bashobora kubana, hari inyifato umuntu ashobora kugira imbere y'igikoko ku buryo bw'uko atakintu ishobora kumugira, ariko naho kwigishwa kudahungabanya nabo ubuzima bw'ibindi bikoko bisanzwe biba muri ayo mashamba. David Nindemesha rero arongera agahanura avuga ko igikorwa cyo gukingira ibidukikije kiraba umuntu wese, kuko ingaruka zo kudakingira ibidukikije zigaruka kuri twese. Subira kandi mukurikirane David Nindemesha. Ego icyo no bahanura ubwa mbere bwobwo iki gikorwa cyo gukingira ibidukikije no kuvuga ntikiraba umuntu wese, nkuko nabivuze ingaruka mbi zo kudakingira ibidukikije cyangwa zo konona ibidukikije zigaruka kuri twese. Ko nkiyo habaye novuga ubugaragwa, iyo habaye ubugaragwa biturutse kutubahiriza ibidukikije, ubugaragwa ntibuzoraba ngo ninaka canke ninaka, buzodufata twese. Novuga iyo habaye imyuzurira, ivyo vyose biza kudutera twese, nta numwe bisiga. Naho rero umuntu wese bwa mbere yobanza akamenya ingaruka mbi zo konona ibidukikije, amaze kumenya ingaruka mbi akumva rero nawe yogira icyo akoze gaterera mu gukingira ivyo bidukikije kifatanya n'abandi, eka mbere nkatumira n'amashirahamwe atandukanye gushira mu vyo gisanze we kijejwe ikintu cyo gukingira ibidukikije. Ariho bamwe bavyirengagiza, ariko navyo byari bikenewe. Sinzi mugerageje kuraba nta mwaka numwe uhera hatabaye novuga nk'ikibazo byanye n'ihindagurika ry'ibihe byose bikava kuko tubahiriza ibidukikije. Eka mbere si n'amashirahamwe gusa yigenga canke ya leta, na leta yonyene ubwiwe, amareta yonyene ubwayo arafise uruhara rudasanzwe mu gukingira ivyo bidukikije. Ariko kandi nanje nawe n'undi wese ariko aratwumviriza arafise uruhara rudasanzwe rwo guterera muri ivyo bidukikije, umwe wese ku rugero rw'uko ashoboye. Ngo abantu bagera ku bihumbi 15 baba mu izinga rya Santore mu gihugu cy'Ubugiriki barakuweyo amashure na yarugagwa gushika ku munsi wa gatanu igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 biturutse kuri Nyamugigima imaze iminsi 3 muri iryo zinga. Iyi nayo ni inkuru twateguriwe na mugenzanje Filija Seniyoneme. Mu gihugu c'Ubugiriki mu izinga rya Santore amashure nka yose arugaye biturutse kuri Nyamugigima imaze iminsi 3. Ingingo yafashwe n'abategetsi b'igihugu kugira bakingire ubuzima bw'abantu baba muri ako karere. Nkuko tubikesha radio y'Abafaransa RFI ngo kuva ku munsi wa Mungu abantu bashika ku bihumbi 15,500 bari basanzwe baba muri iryo zinga baramaze kuhava, bakaba bimuriwe mu izinga rya Pire riri mu buseruko bw'umugwa mukuru Athene. Abanyagihugu bo muri ako gace bamenyesha ko atanyamugigima nk'iyo yari bwigere ihaba nkuko yuri
muri kino gihe. Muri kahise iryo zinga rikaba ryarigeze kubamwo Nyamugigima yumvikana haheze isaha canke amasaha abiri, none ubu iba haheze iminota 5. Bakamenyesha ko bigoye kuva muri iryo zinga kubera ubwinshi bw'abantu, bigatuma ubwato bwunguruza abantu burengerwa. Ubu rero hafashwe ingingo ku bantu bo muri iryo zinga hamwe n'ingenzi ko bobangira kuhagendera no kwirinda gukoranira hamwe. Nino kuri no nkuru rero ivugwa mu makungu dusozereka makuru twari twabateguriye. Nshimire cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye. Nshimire na Obe Arubakaze yari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma. Nshimire kandi na Patrick Irakoze yarayahagarikiye. Viviane Manirambona ariko ndayabashikiriza. Ndabike banure ndabifuruze kubandanya muranirwa mu byanyu no mu banyu, ariko mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Black FM birabandanya naho gutaha. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura.